acha burofa ubu turi mu bantu nasigura bakuvugira none uzo muri kurandenganya mva genda wimyitwarire je nzokwitaba ribi okay nusaba ikigongura gisaba je naco saba uri sigo utagisaba naco saba ibizokurikira ntuzomba zibiki uri sigo utagisaba zibiki yego naho zana polisi ukazana brigade yose wifuza je nakigongura saba kuba na mwanya inzu mwanya urupango nafise uranga zo kwinjira mu nzu yanje ujya mwanya nigwanje atadodoye ega wo manu wori umuntu ucira amapetira n'infisa waza amapetira haje nacinye amapetira aragaruka ajya nahera yose iya si maraya oya umva umudada ava mu kanyocho muri ubu na bajaji zirengana ni moto taxi imukura ari mu kanyisho ngaha umurihire azi hajya afungure anwe hagire amase yo kuronka life ubuzima bwiza aguha urukundo no ucudodora man STV every story matters. bakunzi ba STV muraho meze neza cemeze fresh nibikivye Gende good meze fresh nkuko mubizi rero ni umuvumbuzi méchant de MC Mr Solution sosa kinzanye ngani giki abafana baradusabye yuko Brown ngo tumukorera umuti nawe agabanuka ibiro byamaze kumubana byinshi rero nari maze imisi ndamurondera ko bikangora ku murongo urazi ko ari imikenyuro je rero urazi ko nama nkebura abantu kwanza imbere ya byose ibindi bikaba mu nyuma ni kuvuga yuko ari hajya kwibarabara ngiye yuko ni moto biraza gusarisha ariko ngoma nsoboke ku buryo nza kubikora fresh oya akangene ni moto niho fresh so cameraman kugira ngo ntidutebe navavayo reka tugende twebwe tujeyo niyari dukora umuti urazi ko ntashaka ibintu byo kubata hasi wewe mu cameraman wanje tugiye gukora umuti kuvuga yuko nta bintu byo kubata hasi gomba nabakorere umuti dawa umuti kaninyegeze kwanza quelque part yes mukore mubibona twamaze kubona hari mwe mugumane natwe tubahe show tubakorere umuti yari ngahe ndani nyene sunguru kuko mzee baba vipi? Fresh lakini. Ipe chance mzee. Fresh lakini mzee. Umuntu yaraje gukubita abantu. Uburengo nkubitire mu bantu. Kwibarabara niho nkubitire. Ni sawa ari kumeze fresh? Umeze neza? Uyu numwe mu badancer bakomeye cyane batamba bamaze gutambira Shan Queen J Fire uno munsi bageze muri Band Boy. Ufise kontra muri Band Boy bro? Ya afisa kontra muri Band Boy. Baguhembye amahera ngana gute? Agashara bakavuga bro. Umushara barawuvuga ivyo ni ibintu twihana. Kabwira umushara wanje jewe. Sinzi kiyamura afise nta n'ibintu vyinshi cyari binzanye nta nubwo nje kugira iki abafana ba STV barababaje cyane n'abantu ibintu wakoreye umuhungu wabo cyangwa se igisheri cyawo cyangwa se umusore wabo baradusaba ati rondera ujya muntu kugiye yagukubise abari kuyogaruka asaba ikigombe kuko twe twarababaye cyane ababosi banye n'ababosi ba STV n'abafana ba STV nta kuntu wamfashe kabasaba ikigombe kugira ngo vyorohe bigende neza bro uva nkubwire je cyamera mbere kwanza nta kigombe no usaba wewe
nama wanje nubwo utosaba jewe na mama wanje amvyaye ngize kosa nta kigongo ndamusaba ukoze kosa nta kigongo umusaba tekeye rero wewe rero uvuga ngo ndagusaba ikigongo urindi wanje ni vyiza ko umuntu akwigisha no gusaba ikigongwe na mama wawe n'abagenzi bawe n'abantu bose kwisaba umva nkubwire nakubwiye kuva kera yuko singene uzoza unkurikirana mu bintu vy'iwanje sindagukurikiranye ikinzanye no musi je ningana n'abaniga yanje bro none ivyo none ndakubwiye ko ningaha kwanza je ndiho kugira menya aho umuntu ari ndamukeneye ibikora aba bro kandi ubuzima bwaje sinkeneye icyo sinaco nta nico bitwaye ikinzanye brother birashoboka yuko wosaba ikigongo aba boss ba STV kuko n'abafana bawe n'abafana banje nibo bazoshigikira ibikorwa vyawe nibo bazoga kugushigikira mu kintu cyose uzoburi kurakora ndasavye basi je nusaba ikigongo saba ikigongo abantu 10,000 birenga badukurikirana twebwe kuri STV nawe bakagukurikirana okay kwigosanya baki warakubise umunyamakuru wa Ona. Reka basi uvambwire waje ndagushaka uzosubire wigire guru ona hapa umusu twumva nkubwire kudahana imbwa sinzi je nta migani ndimwo ugeze imisega uwo maze kunkukirana cyane gose ubuzima bwanje sizi ko ubuzima bwanje ari ubufise usigunyugaranye waruzi ko ntazosohoka jewe Mbe gusa imana yagukuye hajya uzosubire kandi bro nubwo ntosubira cyangwa nubwo ntogira ibintu byinshi nta n'ibintu byinshi nabikiya binzanye brother naco dupfa uva nkubwire ntabirefu kawa singene kuvugana n'abara amasaha kuko je kushabona gufitiye wewe sivyo nabyishavu bro nabyishavu bihari kawa singene kuvugana nawe umviriza kwanza brother umviriza tuko tuyaga buke kandi tuko tuyaga bien brother ari nduru muje mu wenje mfise jewe nje fresh mwayibonye brother niwako naje neza none twebwe muri amasaha twavuganye brother yarangwiriye nabi mu bantu abafana bambwira ati yitwariye nzo kwitaba Jesse nira kukwitwarira mani reka vugane n'abatipa twigishane reka vugane ukavuge reka mvugane n'abantu okay naco bitwaye baho tumusama afu tugendeye isozo bamusama kuba kusangiriye jewe ahubwo ni wowe kuza kutura imibazi je unyuko kuja kwamba musama mimi hapa mkomba musama wewe Mani, jewe wewe ni wasaba ikigongwe jewe ndagusabye ikigongwe mbabarira nimba narakuvumbuye saba ikigongwe bafana ba STV kusanya bakigena koze kubera ko waciwe ubu byari shavu nakuno kwamva imande kubera ko utugarura gukora ibintu nkabi none birakuraba wowe kwanza amatwi ansumira hajya ahantu na hantu wari wasabye ko tumusuma kwande n'ubunye tugende kugurire muhira urabe umwe wamuteye inda wewe mushikawe muteye inda none eski ujya nateye inda ni mushikawe si mushikawe none ni wewe unamuzi neza brother umva je nabirefu nkeneye naomba ushike nje yako wende mimi niko naongea na maniga zangu nta kigongo saba subiramo nta kigongo saba sitakuanza no kunoza okay turagi wanje ntaco umva Jesse menye kujya ku muntu je ndi sororera sawa nubwo wiso je basi ndagi wawe ntaco uransoro nta ngorane ariko nusaba ikigongo nundi muzi ndakubwiye nti ukene kuvugana n'umuntu saba audience sawa je ndasaba saba audience sinje kuna uko tuvuga je nawe saba audience sinene saba ikigongo rego je nibisanzwe je abafara banje acha burofa ubu turi mu bantu none sigura akuvugira none uzoba uri kurandenganya none umva mubyintu kire undenganyije abantu wowe genda wimyitwarire je nzokwitaba ribi okay nusaba ikigongo uragisaba je naco saba uri sigo utagisaba naco saba ibizokurikira ntuzomba zibiki uri sigo utagigongo zibiki Nuja kugisaba utabona imbere y'igiki wowe unasime ahubwo uri umubono man je nta kibazo n'ubwo bumubono usenge maniganga man tuko turubahana Otubana je nawe nusaba ko ikigongo bafara vuga ati abafara basi vina ikigongo ndabasa kikosanya baki abani bo kikosanya baki je nakoze ucukubita umuntu none uri wa usanga nibere mwigeto n'umuntu ugacho winjiye atani hose nibijya basi tuvugisha ukuri ni muhimbi cyara kubabaje none cyane gose man none man si turabajama nabisigura uva umbwire kugira uze kuntemberera kwanza fisa phone pigie simu ambe bro brown ndaje kukuraba ngamenya yuko ngamenya programme ziwawe apako kuza some programme umuntu ariko yiri umwana brother ivyo wari urimo byo umutipe man yasanze ndiye jiri umwana man azarama na kamera Sasa kuvumbura je no birakuraba none je tuvugisha ukuri nimba bijya vyarabaye je nababaje uri kungene wateye inda nkaca ndakubaka none uva ngiye bro je uzabwiye wanje jewe ni bukuraba okay ndabizi sinzosubira kugaruka ariko saba ikigongo bakunzi baheze umva je nakoze nakoze niyo mpamvu birakumerera nabi bro birakumerera nabi kazi ka ndagusubiriyemwo nta kigongo no sako je nakoze nakoze
birakumerera nabi ndiko nawubwira none ushaka ngubite ushaka unyitwarire ndiko nawubwira buke none ugisaba ntabwo tu none imbabazi iri ku ngufu ntacyo usaba rero nje nacyo nsaba urisi ko je nakosa je nakoze kandi kuvaja reka telefone kuvino munsi zo turubahana je nawe sawa tuza turubahana tugiye no kubahana vuba kandi bitarenze uno munsi nyeze yego no zana polisi ukazana brigade yose uyifuza je nakigomba gusaba jewe asije simba nkone ibintu vyiwe mani ngiye bunicaye mani biherezwe none ikigomba ni kunguvu mani nisi kuko ushaka utahure kufisa amakosa ayi nyabaki je naragukubise ega je ikosa giwowe wemere kosa wansanze iwanje na utumire naguhaye nana audience wasavye ushika winjira mu nzu yanje basi je mbabarira kuri iryo kosa no kudodora iganzu iganzu je ndayipanza amahera sivyo uri mwana inzu mwana urupango nafise uburenganzira bwo kwinjira mu nzu yanje ujya mwanya nigwanje atadodora ega wo mani wori umuntu ucira amapetira n'inzisara waza amapetira haje nacinye amapetira aragaruka ajya nahera yose mani yo twubana rero mani je tugira basi wori umuntu ukomeye kwanza muri band boy ufise projet ya projet nyinshi projet nyinshi cyane gose ganizere vuba muzozibona ariko aracyari umudanseri kugenya indira mutama aje gusa tundira byinshi muzonibona ko bavuga ko fizo yoba ashobora kuba atari haneza abakozi abadanseri bigenda nivyo canke baramubeshe ivyo ari byo mu muvuga twebwe aturi fresh dufata neza ijyanzo mazi niyo amanginzu ubuzima bufise gose akazi fise urabizi kaje no gutama nta bindi niko kandi hinzu niko kanyamika niko kangaurira numva atandishe no bahugutse inyuma yaho ari wundi mwuga ufise basuvuga ati bijya n'ivyapfa canke nkaba n'ikimuga zoca nkora ibi birahari yaje ndi umushoferi ariko rero abashoferi kenshi barakunze kwiga ingene bakira abakiriya n'umukiriya gukoreye ikosa ukamenya ati no kwitwara bishitse nk'umukiriya agakorera ikosa akagushorera wamwishyura nabi no umukiriya n'umukiriya mani umukiriya umukiriya banigukazi desha umva umukiriya no kubembereza ni nk'ubu rero nk'ubu Big Fizzo ni umubosi wawe iyo gukorera agakosa gake woca umushwanya cyangwa woca umwibwira nabi ujya mbanzi yuko ari ibintu byinshi ndamuzigako ni ngombwa namwubahe kubyo ari umubosi wanje desha rero ni kuvuga yuko urabona nk'ubu kubera yuko jewe ndi umuntu ndazi yuko turamenye kabisa ibikorwa byanyu ababazi bakabandanya kubamenya bakamenya ibikorwa byanyu ejo kandi abandi bakiyongera mu bamenye ibikorwa byanyu niyo mpamvu kujya kose kujya utofata nabo umukiriya nuko nanje nshobora kuba umukiriya mu ndi mwanya wenda narakoze kujya kuntu yari ishitse kwigisha yari ishitse no kuvumbura gukwereka yuko umuntu hadurazi ko ari wigeze kwiyemera mu bantu ngo je sino kuvumburura vyibuka je maze kuvyumva kuye cyangwa gasireka ndamyemeze rero narakwemeje wowe ubishiramo inzira ariko rero naguciriyemo kunyemeza apa mwijaka hajya ibintu byinshi onyici ibintu byinshi mujya mwanya bro wazi kwiyumvira umudada umukure mu kanyosha umurihire déplacement bro sivyo wari wamurisha ariko reka kumbwira iya si maraya oya umva umudada ava mu kanyocho muri ubu na bajaji zirengana n'imoto taxi imukura ari amukanyosha no ngaha umurihire azi hajya afungure anwe hagire amase yo kuronka life ubuzima bwiza aguha urukundo nawe udodora man nawe shira pare yiwawe nawe uri umuntu arare tu taxi nanga kuva mu kanyosha nini arare turi mu 30 afungura anywa royale anywe zine ukura amaruri ivyo nahovye ujya mwanya kubwawe umubwiye ivyo nahovye kubwawe hajya royale zine iri nya kwanza uje n'umushiri wanje deja bitabaye nimuzobikora n'undi munsi kuva ngubwire yaje kandi hajya yaje anseze ambye ko ashaka kujya kugenda hanze atenda Kenya agomba genda yaragiye ubu yagiye umva yari yaje kunsezera nawe ucu yamvangira bro cyo bazena ari naho rero burya ufata neza umukiriya umubembereza gukora ukamutahura reka tubigira uko basi oya ujya musi yari kujya musi abakunzi ba TV n'abana sivyo none n'abakiriya nabizi none ubasabiye ubwo bakubitiye umusore wabo nubwo yakoze ikosa umusore wabo mbabarira jewe je mbabarira abo bakunzi ba jewe wambabariye ariko abo bakunzi ba TV niwe wagutumye ariko jewe wambabariye je basi wambabariye bro wowe vyaraheze sabi kibura oya ega bageje naco dufa oya nta nikigo ngo basaba nta nico basaba none
wewe ntunyumva Aza kukibasaba wewe ntunyumva pole, ntunyumva ndakubwiye. ese nakoze ikosa nyabaki Okay ntibikunda birakunda. je nibikunda bro kuko je nakosa nakoze Je nta brother friend mwo nawe. ahubwo kandi ikintu Ndindira kimwe iminota itatu, ndindira iminota itatu. nakubwira sinkeneye umurikirane kandi je okay Ingega, ariko uno munsi- ubambwiye uno munsi birahera. sinkeneye umurikirane kandi je n'ubuzima bw'iwanje sawa. tuzotwubahana Ingega. kora akazi kawe nkora akazi k'iwanje Iminota 15. je na wewe nakazi dusangiye Mara iminota 15 ndakwereka. none umbwiriki Ingega. zara pick up aho Sawa. ninkura none kandi utaze pick up ndakugaya wa muhirimbire wa Sawa. wakijuju Oyo. Vipi man? Uri he? Uri he wewe? Umva mani ngo ngakukanga ari umuntu yigize ingangari umushikanire muhira. Oya inguko nyene ntavyo kuja kwambara ni kiwe enjoy hivyo. Sawa. Ndaje kugutora ndaje. Ingo duhurire ngakukanga ndagutora. Safi. STV, every story matters.